mbere yuko ndabemeza bahumurize kwanza ati wa wundi yaririmba hariya n'uyu nyene bavuga ati uwizeye umuziki wonyene urashobora gufailinga mu buzima kuko umuziki ni showbiz ni gute ikibazo naronse nico kuronka abansi benshi gusumba abakunzi ariko naje gutahura yuko byama experience najeho yuko nakwicara umwanya munini nka Sadbi afise izina yagwaniye rinini kandi rigoye ntabwo ashobora kuriha umuntu wari wese bategerezwa why uri ngaho kandi uhora ukora wenyine ugakora neza bla 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 amajambo menshi ibyo bintu byaramfasha umwanya munini sinari niteze uko abantu Hello bakunzi ba Imperial TV Plus 257 kuri micro ni Shanice Delicia hama uno musi twaba twagiye mu Kinindo exactement kwa Sadbi aho twagiye gura numwe mu afise impano zo kuririmba ariwe Benturo uri karabica bigatika muri no miss so mugumane nanje rero abakuzi ba Imperial TV nkuko mubibona twahishikiye turi kumwe na Benturo ya uretse neza I'm good ibikorwa bya misesi bigenda neza ndashimira Imana uno musi twaba dufise target yo kukubaza ibintu utugire Benturo wa kera na Benturo ubu burya muntu niyibona umuntu abona n'abandi uwo mbona gute kera mbona gute uya muga kamwe wari ubona ko byahindutse ku byahindutse ni mindset urazi ko buca bukira umuntu arahindura mind ndizera yuko uko waryamye tuko byose no munsi ariko abantu bwabo nibo babona ishonshuma yawe nkawe ubona ko no banahindutse iki navyo nzi afansi bazobyandika muri commentaire kabisa Benturo kera ntitwa Benturo yitwa Henten Bega ni giki cyakonspiye guhindura izina ryawe iryo zina maze kubona yuko ntegerezwa kujya kuri platform nziza z'amahera nasanze iryo zina ryaramaze kutukingwa n'abandi bantu ntazi nabonye umenga n'abahindi none ndavuga ati nta kuntu nobandanya nkoresha branding y'izina nzoshikana nkaba bloke nca ndarihindura nico gituma narihinduye none ndakubaze uri kuraraba kera aho watanguriye naho ugeze ubu eske nivo iracari yahindi ntacahindutse kuri nivo hajya iyo bandanya ukora ukabandanya wongereza ingufu zo gukora ndibaza utegerezwa gukura muri experience ya music kuririmba gukura kuri fan base y'abantu gukura no mu bikorwa bya misi yose mu gihe wabandanye ukora rero novuga yuko hari evolution nini Turo yarakuze Turo asigara umuntu aviza ku bintu atari byo ngaha hafi ahubwo aviza ukuntu twoshobora kuja kuri market y'umuziki international no gupushinga tala zacu z'iki gihugu tukazisohokana hanze Benturo amazina yiwe yose nitwa Itangishaka Patient Salim Benturo ni giki cyatumye winjira muri Empire ahandi hari handi marembo ngaha mu Burundi abarundi turagoye kandi turatandukanye so narakora kera kandi narashiramo ingufu zanje zose but hajya umuntu wese amafisano yinspira abantu baririmba ni benshi ariko wowe hariho ubona ko ubushaka kubawe cyangwa kugendera mu nzira ziwe haheze imyaka ishika indwi kuva 2013 ndiringa na Sats tuyaga dufashanya byinshi gushika 2015 araja mu Rwanda 2017 aragaruka 2018 niho yambwira ati saa kijana ndabona yuko uru rugendo rwanje rwa career music tworufatanya hanyuma turatangura gukorana 2 ans ndi muri label gushika ubu ntanguye gukora navuga yuko ibyanyinspiye kuba ndiyo no kubera ari abantu dusangiye updating y'ibintu na mindset y'ibintu no
no kureka umuziki turanahuza si umuntu ahuza n'abantu bose navuga yuko ni byinshi muri ibyo byatumye uno munsi nisanga ndi muri Empire. Mbega Ben turatanga kuririmba ryari? Jye natangiye kuririmba c'était en 2010 natangiye kuririmba ariko icyo gihe nararimba nandika ariko nashobora kujya muri studio ndibuka yuko hagize umuntu afata ibintu nanditse kubera ntari bwubahuke cyangwa kubwira akantu bamenya ko nzi kuririmba byarantera ishavu gushika naho ndira ariko en 2013 niho natangiye kwinjira muri studio. Watangiye kumenya ryari ko ufise impano yo kuririmba? Kwanza je nakuranye impano nyinshi kandi umwana wese akuranye impano nyinshi cyane cyane umwana w'umuhungu arakina umupira arakina amabiye arakina amakarata arakina umupira ibintu bitandukanye so ariko impano nari mfise yari impano yo gucapa no gukina umupira ariko kuno nagiye nkura ntangura kumviriza music ku maradiyo ntangura kumva nyine abandi baririmba byarampaye inspiration yo kwiyumvira why ntashobora gutrying iki kintu giye gutrying asanga niyo mwuga wanje Benturo kenshi iyo umuntu atanguye kahaya yiwe hari ibibazo ataba yibaza mu mutwe ko azohura navyo nica ikibazo wahuye naco utaruziga ko muzohura. Ikibazo narose nicyo kuronka abansi benshi gusumba abakunzi ariko naje gutahura yuko bo bansi ahubwo ari bo badahari nta muziki noba ndiko ndakora so nuvuga yuko narose challenge y'abantu bashaka kunca intege bashaka kunsubiza inyuma bashaka gutuma nta kazi cyizere biranyafekta cyane ariko nakoresheje umutima ukomeye cyane kugira ngo mbandanye urugendo urazi kwinjira muri label ukamarayo imyaka 2 utari kurakora abantu baravuga why uri ngaho kandi uhora ukora wenyine ugakora neza bla 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 amajambo menshi ibyo bintu byaramfasha umwanya munini sinari niteze uko abantu bo baba bameze cyangwa bo baba batifuza iterambere ry'uwundi icyo kintu rero ninjira muri music sinari ziko nzoronka abansi benshi ariko abansi natahuye ko bazanwa n'umuntu afise icyo akora kuko mu gihe atacu uri kurakora nta bansi yoronka. Ni kubera iki winjiye muri label hama ukamara igihe kinini utarasohoka hari kubera iki turashaka kumenya impamvu? Ndibuka 2018 narakoranye indirimbo n'umukobwa witwa Gomez yitwa Hangover twarakoranye indirimbo n'umukobwa yasanze muri studio numva ko menga afise talent yo kuririmba namubwira ura afise talent yo kuririmba ariko unyumviwe ntabwo yarazi kafise turicara turakorana indirimbo irasohoka indirimbo umukobwa araronka success ikomeye cyane arakundwa ariko gukundwa byaciye nachimba Jesse kubera inyuma yaje hero umuziki rero byama experience najeho yuko nakwicara umwanya munini na Sadbi afise izina yagwaniye rinini kandi rigoye ntabwo ashobora kuriha umuntu wari wese but ategerezwa kuriha umuntu abona yuko ashobora kwihanganira uwo mwanya n'ibyo bigeragezo byose akabitsinda najeho ubwandi ntabwo nohizina umuntu duhuye aca ndamufasha ntazi yuko afise passion muri ico kintu so novuga yuko bariko baratestinga na passion yiwanje muri music siko nzoshora kuresista nkaguma muri career yanje ndiko ndagwana so novuga yuko nari muri experience yo kwiga ibintu byinshi by'umuririmbyi kuko umuririmbyi abantu bibaza ngo no kuririmba gusa no talent y'umuririmbyi fata 20% gusa hari ibindi bintu byinshi bituma umuririmbyi ashobora kugira longevity y'umuziki wiwe kuko kuvuma n'ibintu bisanzwe ariko kugarda rijya zina rya umwanya munini binanira abantu benshi so novuga yuko umwanya wose nari muri experience y'ibintu nk'ivyo Mbega Benturo hanze kuririmba hanze ku muririmbyi arafise ibindi bintu akora bavuga ati uwizeye umuziki wonyine arashobora gufailinga mu buzima kuko umuziki ni showbiz ni gute uba muri showbiz yo kwiyegeza abafana cyangwa abandi bantu atari kubera ubanka ariko ari uko uri uragarda ya valeur yawe kugira ngo niba kubona ejo ni wakora show uzo ufise valeur sinzi ko abantu bo bakubona anytime hanyuma ngo baguhe valeur yo kukurihira amahera cyane ngo ushore guha ingufu akazi kawe novuga rero akazi ku muririmbyi karafasha umuririmbyi kubaho muri ya vie privée yiwe
rero je akazi kanje n'akazi kajanye na entertainment ku bintu by'umuziki nyene nkora graphic design nkakora n'ibintu by'ama highlight bitandukanye byo n'ibindi byo kuri internet urumva abantu baba bafise Gmail yanje bakandungikira amadoni ibyo bashaka nkabikora bakampa amahera hanyuma nanje nkabarungikira akazi novuga yuko apaha y'umuziki nkora ibintu nk'ivyo. Mbega Ventura ni igiki catumye uhindura style kuririmba? Kera tukuzi uririmba rap ariko uririmba ama R&B, bari kubera iki wahinduye style kuririmba? Nuvuga ko abantu bose barimba R&B ku isi benshi bagiye batangurira muri hip hop. Hip hop ni umuvyeyi wa style menshi. Natanguriye ngaho ndahakurira ariko bya bindi byo kuvuga ati kurondera kwiga ibintu bitandukanye nagiye gusanga ngaho mu gihugu iwacu rap idafise market ikwiye yotuma nshikanaho nifuza gushika kandi nanje muri je numva ko mfise impano yo kuririmba ibintu bitandukanye ndavuga reka mbanze nkore ibi ariko rap nayo mpaye umugongo anytime rap ndashobora kuyikora kandi ndafise dream yo kuzana rap nkafashanya n'abaraperi bagenzi banje uko bariko baratryinga gukora kuko nabo nyine bariko barakora ariko ndavuga kubera iki no kwilimita mu mpano ntabwo no kwilimita mu mpano si ndi capable gukora ibintu bitatu bine kubera iki nkora kimwe nico gituma right now ndiko ndakora uyu mudiho ejo nzokora ibindi nejo nzokora ibindi sikuvuga ngo narahinduye hip hop njya muri R&B ariko umwanya wabyo umwe kuri plan zayo mba mfise ushitse ndashobora gukora rap cyangwa gukora R&B nta kibazo. Ventura niwe bayandikira indirimbo cyangwa baramwandikira? Mu mpano z'umuziki naronse kwiyandikira n'ikintu natanguye kumenya gusumba no kuririmba. Mbega Ventura ni yahe strategy bakoresha mu kugira ngo agume muri Empire kandi tubona yuko mu gusohora indirimbo bifata igihe kinini mu gihe abandi baca babivamo? Strategy no kutangura kumenya kwanza ikintu n'umwanya wacu mu buzima ushatse kwirukora feeling ushatse guca mu mahakosi ugaca hino ora feeling ga mu Burundi hari abantu basora everyday song zijahe ariko ndifuza gukora ikintu naho coba kimwe kinyinsiriza canke kinvalida mu abantu nabo bava mu malebo nabikubwiye abantu bafise ukwihangana gutandukana kandi ukwihangana nico kintu ca mbere mu buzima gishikana umuntu kuri success kwihangana ejo bundi nawe ni wihangana uzoshikira gukora ikintu cyacu mu mwanya wacu so je novuga yuko umuziki wacu ngaha ntago ari gumpaka wiruke cyane ariko bishuwa kurikura abantu ikintu ciza bishuwa kufisiki kwihangana ikintu cyose kikaza mu mwanya wacu bishuwa yuko ufise objectif yaho wifuza gushika mu gihe ufise objectif ntago ukora ikintu pahaza je novuga yuko abo bandi barafise ama objectif yabo ariko je objectif yanje ntabwo ari yo kwiruka nja mu makosa dashika ariko nkunda inzira naho yo bigoye ari ndende ari gushika ariko nacyatse kubona mu minsi mike usohoye indirimbo zibiri eske nawe wari waciye amahakosi meza canke mabi? Nakubwiye ko namaze iyo myaka ntariko ndakora ariko this is my time novuga yuko kwa rugendo rwose narindiriye bw'iyo myaka ndashitse rero kuri cya kintu cyacu nubakubwira ati uwitonza amiri binoze ivyo rero twateye icyo gihe cyose byanoze byahiye ntabwo ari rakusa ahubwo dushitse mu kintu mu mwanya wacu. Mbega ni igiki cagutumye uja gukorana indirimbo na Masterland mu gihe tuzi ko hari abandi basta kandi babikora neza cyane gusumba na Masterland? Navuga Masterland twatangwa guhurira mu rugendo rwa muzika kuva muri 2015 ankorera indirimbo yanje ya mbere yongera nkorera ya kabiri twari muri generation imwe twari abantu tucirondeza twese kuva ico gihe kugeza n'ubu novuga ko Masterland ari mu bantu twabaye aba brother tutarigira dushwana n'umunsi n'umwe kandi dufashanya ibintu byinshi bitandukanye so why not twimvire why not tuzokorana
twasangiye akabisi n'agahiye tugacana muri byinshi kubera iki tutoshira ibyibutso cha struggle yacu tugakorera hamwe nubwo ko ari wo muntu wa mbere hanze ya label my collab kubera iki is my brother kandi azokwama ari brother yuwanje abaririmbyi ni benshi tuzokorana nabo ariko nifuje gutangurana nawe kubera igihe kinini cha struggle y'ubuzima bwanje yaramfashe icyo kintu kinini. Mbega birakorohera kugirana amakorabo n'abandi baririmbyi batari mu label? Maze kuja muri management ntagushobora gufata decision wenyene ahubwo management iraraba abo bantu ibisabwa barabifise kugira umuntu aronke collab ibintu nk'ivyo umva nta kintu kwisi kigoye ahubwo gisaba kuba wagiye ugikeneye ugaca no mu nzira ibyo usabwa ukabishikana hanyuma mugakorana. Je ndibaza nta kintu coba kigoye gukorana collab na jewe no kuvugana na management bemeye je no kuja muri studio hanyuma tugakora akazi. Mbega abaririmbyi bifuza gukorana indirimbo nabo botora hehe kuronka gute? Nabivuze bandikira management yanje Empire Avenue bakayandikira bakabapropoza umuririmbyi wanje gukorana nawe hari ibyo baca bagusaba hari ibyo muca muvugana nabo bikunze baca muvugana hanyuma je akaba ari confirmation bamati korana n'uyu muntu rero we yo kundohoma kugira dukorane collab sukunca ko jewe no baca kuri management maze ko confirm ibyo bintu je ntangorane turakora. Gatugere n'indirimbo shasha duherutse kubona mwakoranye na Kisafi indirimbo vraiment iryoshe cyane. Mbega ko iki twe twabonye bari bagize stop y'ama-views kuri YouTube na tuge hari n'abariki je ndabivuga dufise abansi benshi naho dukorera igihugu cacu kimwe Uburundi hariho abarundi batifuza ko umurundi mugenzi wabo yotera imbere hari abantu baje baradushinga novuga gufata umuntu ariko arurira ingazi bakamukwega ukuguru kugira asubire hasi kuyumvira umurundi ashobora gufata akalokinga views zawe ntizije hejuru ngo kugira bikunde agende ku maradiyo cyangwa ku mbuga avuge ko ari we yoba akora byiza bikundwa birabwa ngo kubera afite ama-views menshi. Je cyo kintu bavuga ko ari ikintu kibi cyane barabikoze cyane ku ndirimbo yanje Finya yaramaze nk'amezi ashika 5 yihagarariye ariko ababikora bose bakibagira yuko badashobora kuzibira umurundi gusambaza indirimbo cyangwa kuyikora. Hari abantu bakoresha iyo nkoho yabo nuvuga ko ariyo kigwanisho cyabo bakoresha kugira ngo berekane ko abandi bari hasi ariko nuvuga yuko atari ingendo nziza kuko barayibloka ahandi bakayihidinga ikavako sinzi ko mama mubibona ibintu nk'ivyo rero ariko muri management bariko bariga uburyo nkuko dukorana n'ama platform akomeye yagira distribution y'umuziki nka Wana Music Award Wana Music Group na Africori kugira barabu ukuntu icyo kintu bogikorera ko hanyuma abo bantu bashobora kuba bahakinga account yacu ibyo bintu bikavako. So mu Burundi duse ama-TV online menshi mbega wowe hari ico byo bikumariye ko tuba duse ama-TV online kuko abajene benshi ubundi bakurikirana ama-TV online? Icyo kintu kera nkitangura umuziki nora niyumvira ati mana mbega ico kintu zogishikana mu Burundi kuko ibihugu byateye imbere nka Tanzania, Kenya, Uganda usanga ari ama-TV online menshi bisigura iki abantu barakeneye kumenya updating z'ibintu mu gihe bafise ahantu henshi bakura amakuru atandukanye birafasha n'aba baririmbyi bahora bidoga ngo ntiduhabwa akanya baronka akanya niba adakoreye kuri no TV agakorera ku yindi ugasanga umuziki ufise content nyinshi kuri YouTube uciye ngaha ukabona news zitandukanye z'ama-TV atandukanye so novuga yuko iyi ni imwe muri revolution zije gukuza umuziki w'Uburundi no kwagura
imyidagaduro n'ahantu abaririmbyi batangira ibyifuzo byabo amativi kubera kera hari radio wasanga ari radio imwe zibiri ugasanga abaririmbyi bagitangura ntibaronka ijambo kuko hahabwa ijambo babaririmbyi bamaze kuvyura umutwe ariko si amativi online ariho menshi n'abaririmbyi bato bazoronka ahantu henshi ho gutangira imigambi yabo cyangwa kwimenyekanisha ibyo byose bigatuma umuziki w'Uburundi uba branded tugashobora no kuwumva ngaha cyane kugira tuwusohokane hanze kuko ngaha umuziki utararonka promotion ikwiye ntabwo tuzogenda gufata ibindi bihugu so izi TV niba zidufasha kugira content zikuye ngaha mu gihugu bizotuma n'abanyamahanga baba interesse y'ama trending abanga je mu majambo make mvuga TV online kuza ahubwo bukongereza n'izindi kugira ngo iterambere ry'umuziki w'Uburundi rikomeze kugira ingufu nyinshi. Turafise amakuru avuga yuko muri Gacugere ijwi ryakoreshejwe atari igiwawe mbega ushobora gukora mu gahugu ukemeza neza na neza abantu bavuga ivyo bintu ni bandi babivuga amakuru nyene dushikira ko nyene societe yavuga ibintu byinshi we ko ari ushikana ijambo kuri bo umvira ijwi ryanje risa n'ajya mu ndirimbo je kuganje ndavyubumva muga abandi sivyo bumva bashaka kubemeza mbere yuko ndabemeza bahumurize kwanza ati wa undi yaririmba hariya n'uyu nyene bakunzi ba Imperative ngira mwavyumvise yavyivugiye ubu nyene twicaranye ngaha niwe yaririmbye muri rya ndirimbo nyene plus mama cyane inkumva makari jewe mukabaha kapela mukavyumva je baby unataka kasava au kitaka takupa banana inde mo tushafanana usiku wa manane tuna banana baby do me nakupa kumi ukitaka nakupa dugi ani uko gudi tuicheze kama rumba na pepe kadi party after party after party ndibaza makinga yahitse na nyine bakozi ba Imperative yashaniste nse kuri micro twaba twari kumwe na Venturo so ngira ndamusabe agire ico bwiye abakunzi ba Imperative n'abakunzi biwe bagire subscribe kuri channel ya Imperative Plus 257 nobwira abakunzi ba Imperative kugira sabone ni mu ruhande rwo mu bubafu ngaho hepfo murabona ahantu handitse subscribe banakoresha icyongereza sabone mu gifaransa mufyonde ko iruhande murana gakingiri mukubite ko bizofasha gutera intege kwanza ya TV online ariko arazana iterambere mu muziki wacu w'Uburundi nawe ubwawe kubona updating ubwa mbere n'ama notification y'ibintu by'abarundi hanyuma muvuye ngaha muce muja kuri channel yanje ni ya YouTube yitwa Venturo BAEN Turo TURO ni channel yanje kandi son cyane ndabaha ikindi kintu gishasha hanyuma bace baje no ku ma social media zanje zitandukanye hariho Twitter hariho Facebook hariho Instagram zose ama social media ari international nama streaming zanje ndandaza ku muziki nka iTunes, iMusic, Deezer, Amazon everywhere ushobora gusanga song zanje kandi nongera ndabashimira umukumpa ijambo kuganira n'abanyene cyubahiro nkorera nundi twashatse kuvugana nawe twitaba novuga yuko aha ari hamwe ahantu mu bihimba bine umuririmbyi abafana bamubonerako abafana mubonera kuri post bamubonera kuri show bamubonera mu ndirimbo bakamubonera no muri interview novuga yuko naje ubwanje ari uruhara runini kuri jewe kugira ngo mbe ndi imbere yabo ndirimbira ndibaza nta kizobuza ko dusubira gukora reka tugushimire nanjye ndabashimiye